kugira ngo tugire ubwonko bwacu bwamare itoto. Imiti twofata kugira ngo ubwonko bwacu bwamare itoto. Nta munsi n'umwe ugomba kubaho utariye ikintu gikozwe mu ngano. Satani yakoranije abamarayika biwe aribo badayimoni biwe kugira ngo abakoreshe inama. Iyo nama yari ifise ingingo gusa bagomba kwiga. Maze ngo ivyumviro biratangwa, abadayimoni bose baratanga, kila dayimoni atanga ivyumviro vyiwe. Ariko ngo mu nyuma Satani afata ijambo. Kandi bavuga mu nzoga y'umunanasi, anora muri nanasi bakayiguramo ibintu bibi. Azaba yabo ubona wa mugore we muri musi ngo ndakwereka kwa mugore nakubwiye ni ubu. Ariko aramuti igiti cy'ipapayi. Kandi bagana. Abantu iyo bayihereje, abantu ngo bayihereza ni abantu bambere bagira ishavu karira bo. Akantu gato gusuma gasanga aragutse. Hari n'abandi bashavu gasanga ni ko barakimenye. Ngo cenga abana bo ngahagaca kubita hasi. Ishavu karira ko bari waje. Ugasanga umama ari karacana umuri akawucana agashika kutakana. Akagira ngo uratsa akamuranza. Gasuka kataka. Yo akawucira. Abandi bagaca kubiteraniye ku nishakurire. Ariko byose by'amashavu arenze byo kutihangana kenshi bakubiki isukari. Niwe mwami w'inyange tegekana. Tugomba kuzironka rero buri munsi. Namba uzogira umukate w'ingano, namba uzoziteka kugira bateke umuceri, namba uzozinika ukazirya zimitse. Ivyo ukora byose usaba kwikora buri munsi karonka iki ingano. Ikitabo batita kwigina ubuzima mu Kirundi. Ikindi gitabo kivuga ngo pour garder votre cerveau jeune, kugira ngo ubwonko bwacu bwane bufise itoto. Hariho bagerageje kuvuga navyegeranije kenyi kugira ngo twumve ingene ubwonko bwacu bugumana itoto. Bwa mbere tugomba kubanza kumenya yuko kugira ngo ubwonko bwacu bugire itoto hari ibintu buri muntu wese wo kwisi agomba kwama aronka buri munsi, adakwiye kubura n'umusoro. Ko turacyari ibintu ugomba kwamura buri munsi. Bwa mbere ugomba buri munsi kuronka icyo bita ingano. Nta munsi n'umwe ugomba kubaho utariye ikintu gikozwe mu ngano. Singuzi ingano ziyaco mu ifarini, ingano z'ikirundi zisana na ntuzenyi zigomba gusa na shokora. Izo ndiko ndavuga siko ndakwifanye. Ko turacyari muri cyo kitabara kuze ngo ingano ni ikintu umuntu wese agomba kuronka buri munsi. Ariko naje kubona igituma abana bivuze muri cyo gitabo, muri gitabo bita inama ku mirire ku cigisho ngira muri cya 14 cigisho ngo bizinseni guteka baravuze ngo c'est un péché que de mettre sur la table des aliments mal traités, car l'alimentation est en relation directe avec la santé de l'organisme tout entier. N'icyaha gikomeye gushira ku meza imfungwa zagezwe nabi. Kubera yuko imirire yacu igirana umushikirano wa bugufi n'amagara mazima y'umubiri wacu wose. Souvenons-nous qu'il y a de la religion pratique dans une niche de bombe manabituani. Twibuke neza yuko mu gapande gato k'umukate hari n'ibintu byamwe anashoye kabara. Donc nasomye ibitabo cy'umudokiteri we yabivuze yuko umuntu agomba kwamara ingano buri munsi. Ariko n'umugabo hanuzi warayisiguye umujakazi w'Imana yabivuze ngo mu gapande gato kumukata hari n'iziki hari n'ijambo naje naje bidatangara. Ndavuga aho urumva uri umukate w'ingano wuzuye mu gapande gato kawo hari n'ijambo. Please ugumuja, please ugumukundi iziki izimana ukugira urajya gapande cyangwa uriye wose buri munsi ngako tumabigira gute biguma bituka. Imana rero namwe nibaze mukurikire hariya mu bacamanza murabe igituma abanyesirayeli igihe cyose bamaga bafise iki, bamaga bafise ingano barazibundako ingano. Abanyekristiya nabo nizo barondera imisi yose muze musome mu bacamanza muhakurikirane. Abanyesirayeli batera ingano cyo gitego cyabo gikuru mu buzima bwabo
kuko bari baravuganye n'Imana, bari bazi ko mu ngano bari mwiki hari n'ibyangwemo barazikunda. Ariko Abafilisitiya nabo ngo Abafilisitiya bari baramaze kubona ibanga ry'Abanyisirayeli y'ubu, kumbure bagira inkomezi, kumbure bagira ubwenge kubera ko bama bagiki ingano. Iminsi yose bazaga kubatera baturiraga ingano. Mu byuko bona Samsoni Imana yamutoye ngo kubafasha kubera abaga maturira ingano. Gideon Imana imutora mu gice cya 10 ngo marayika yamusanze akagira gute, ariko arasekura ingano, bagiye kwinyegeza hano kugira ngo ntiyumve ingene agira gute, ingene ariko arasekura kubera ati ko ingano bagira gute zamwa. Satani mu bwenge bwiwe azi neza yuko niyagufatira ku byo ufungura azogufata, nawe ubwe yaravyivugiye mu gitabo kimwe cyitwa Temperance chapitre ya 2, Temperance chapitre 2, bavuze ngo Satani yakoranije abamarayika biwe aribo badayimoni biwe kugira ngo abakoreshe inama. Iyo nama yari ifise ingingo gusa bagomba kwiga uko bokorera nabi, le moyen de faire le plus de mal possible à la famille, uko bokorera ikibi kibishe mwene muntu, ikiremwa muntu. Iyo nama yagize gute? Satani wayikoresheje maze aravuga ngo maze ngo ivyumviro biratangwa, abadayimoni bose baratanga, ikira dayimoni atanga ivyumviro vyiwe. Ariko ngo mu nyuma Satani afata ijambo aravuga ati ikintu cyo gufata mwene muntu gikomeye gatuma tumuhindura iyondo yondo, ngo nugufata ivy'Imana yaremye byiza by'ibyo kurya ngo maze tukabihindura nk'uburozi. Bajubize nugufata ivy'Imana yaremye byiza tugire gute ko Satani ashobora kurema oya, abo fata ivy'Imana yiremeye byiza akagira gute akabihindura nk'uburozi. Nihajya wumva mu inzoga y'umunanasi, anora kuri nanasi bakayindura nk'ibintu bibi, bagatora inyumba cyangwa ngo bambwiye wa inzoga bitana mbere ngo ngorora jipo. Urumva nicyo kintu ngo mudiringi ibintu nk'ibyo ni ibintu afata inama yabaye, aravuga ati genda ufata ivy'Imana yaremye byiza ndabihindura n'ibintu by'uburozi byo kwica abantu. Kuko ngo Satani yarazi yuko nimara kuronka ubwonko bwabo nkabwica nuba ngo nzokoresha ibyo nshaka. Ngomba ndabakarorero kamwe n'agatanze, umuntu ashobora kuza kunywa inzoga akaza yambaye neza ari costume ari umuntu yubashe akaja gufata icupa hari, ariko haje kugira mu masaha yo kumugoroba usanga abagabo bamwe bari kubadisura. None mwamwibaza ko umugabo muzima yambaye neza akaja mu kabari abasi umugabo kuja kwisoba oya, ahubwo Satani yafashe ibintu byiza zangana kuko inzoga ziva mu ngano ngira murabizi. Rero afata bya bintu byiza Imana yaremye ngo tubifungure bitubwenge agaca bigira n'inzoga. Ya nzoga yakigira ngo tigaca yica ubwonko ku buryo umuntu asanga yisoje katabizi. Ntawe mujya mubona bagenda bagwana mu nzira kaza mu yaborera ngo ubona wa mugore we muri munsi ko ndakwereka kuwa ngwe nakubwiye ni ubu, ariko arakubita igiti cy'ipapayi ntawe urabo abandi bagenda barivugana. Erega yuko bwamaze kononekara ushobora gukora ibintu nawe utazi ku buryo umuntu nkeje akubwiye ati burye cyo waratukanye cyo waragwarije ngo nibyo ntavyo nokora kuko asubwenge buzima ariko katabyongira ngo atavyo yokora. Mugabo maze kononekara akabucanga gatonyi ashobora gukora ibyo tarazi ko yogira ngo ko yokora. N'umugambi wa Satani wo gufata ivy'Imana yaremye akagira gute akabyica akabigira nk'uburozi ukarija agafata imisigati n'imyiza sivyo irimo n'isukari nziza. Nibi byangwa byacu gukora birimo amasukari meza Imana yaremanye karemano ivyo bita amafructose. Ariko Satani ngo aragenda agafata umusigati bakawushira mu mahinguro, bamara gukora isukari ya sukari mvaruganda. Abantu iyo bayihereje abantu ngo bayihereza niyo bantu bambere bagira ishabu ikagira ngo akantu gato gusuma gasanga aragubitse. Hari n'abandi bashabu gasanga niko barakimenye ngo cenga bana bo ngaha gaca kubita hasi ishabu ukamenya ko bari wakiye. Abandi nagiye mbona abamama bamwe ugasanga bo yatwegeje, ugasanga umama ariko aracana umuriro akawucana agashika ibita kazi akagira ngo uratse akamuranza gasubira kandi akazi iyo akazono akawuciraho abandi bagaca kubiteranya nishaburire. Ariko ibyo byose by'amashavu arenze byo kutihangana kenshi biva ku isukari. Isukari ni uburozi bukomeye. Ibitabo biravuga ngo ni drogue douce, ni ikiyobyabwenge ngo kigenda buke buke kiryohera agenda buke buke kica umuntu hagati.
muravyumva abantu benshi ingo zitubakwa kubera isukari kandi ntabyo bazi abantu benshi bariyahura abantu benshi barahuhana ariko uganiriye nawe akurikirana usanga umuntu ageze kugira ko adashobora kwihangana ariko kubera isukari yabagira gute yamarihereza Imana rero ishaka kugira ubwonko buzima kubera Imana muri Yesaya 53:6 yaturemye kuri icyo cyubahiro Imana ishaka kugira ubwonko buzima kugira ngo tuyikorere twumva ivyo turimo nubuhambo n'ubutumwa turimo Imana ntigomba kufa kubyinjiramo igomba kuba tukavyumvisha ubwonko bwawe bukabyumva ukumva ko bikunze ukumva ko ugomba kubiyoboka atagahato nuko Imana ikora Imana ntigomba ibintu by'agahato Imana igomba umuntu yiyumvishe ivyiza abikora kubera ati kari vyiza ibabireka kubera ati ko ari bibi atagahato atagakinyizo ahubwo umuntu ubwonko bwe kugira gute bwe bumva ivyari nico gituma rero ingano ziri ku rwego rwa mbere nibwo bita ngo umwami w'iki w'ibinyantete niwe mwami w'ibinyantete ingano tugomba kuzironka rero buri munsi namba uzogira umukate w'ingano namba uzoziteka kugira bateka umuceri namba uzozinika ukazijya zimitse ivyo ukora byose usaba kwikora buri munsi karonka iki ingano